kuva ubu rero nobabwira ntimuraraba jewe mpagarariye igihugu, baba abanyamigambwe canke amashirahamwe y'abenegihugu canke umuntu ku giti ciwe, nimwitegure kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko uburenganzira ni bwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi. Kuva ubu ntagire usubira kwiyumvira ko hari uwishikira kwa leta kurusha uwundi. Abarundi bose barangana imbere y'amategeko, natwe twiyemeje guhagararira ayo mategeko. Aha tuvyumve neza, abarongozi b'imigambwe sibo baramutswa igihugu ngo abaribo basabira abandi barundi. Kurya bishikira niko n'abanywanyi babo bishikira, ntimuhendwe. Si n'abakuru b'amashirahamwe bazobashikira. Ndabamenyesheje ko ubu umugambwe canke utawubamwo ufise uburenganzira bwo kugira uruhara mu itunganwa ry'ibikorwa by'igihugu, haba mu burongozi canke mu bikorwa ivyo ari byo vyose. Intwari ibereye niyubaha kandi kubahiriza umwenegihugu wese mu buzima bwiwe. Ni muri iyo ntumbero mu buzima bwose bw'igihugu hagiye kugenwa mu bisata vyose indongozi zo gutunganiriza abenegihugu koko. Ntihagire abarundi bagwa mu mutego w'abanyepolitike ngo ejo ni wazoshikanaho nipfuza. Ku butwari bwawe nawe uzohashika. Ego nivyo turazi ko ata mwana w'umuntu amenya kari mu mutima wa mugenzi we kiretse Imana. Turiyemeje ko tubigiye inama na mwebwe tuzobashikiriza indongozi zibikwiye kandi zivuga kuri, nk'uko umugambwe CNDD-FDD nkomokamwo ubihimiriza mu karangamutima kawo. Mwigenwa ry'indongozi nyene hari ijambo ryanyuze muri Bibiliya mbona yuko nzokwama nitwaza, ni ijambo Yetiro yahanuye umukwe wiwe Musa ati: uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, banka inyungu zitandukanye, ubagene bababera bakuru. Nibo bazocira imanza igihugu igihe cose. Urubanza rwose rugoye bazorugushikiriza, ariko urubanza rwose rworoshe bazogwitunganiriza bonyene. Gutyo uzoba wiremuruye umuzigo maze bawugufashe. Niwagira ivyo bintu Imana ikaba ariyo igutegeka, uzoshobora kubandanya bitaye ko ico gihugu cose kizotaha amahoro iwaco. Iryo jambo riranyubaka cane, riranyubaka kandi murumvise ko atamukuru abura mukuru we. Ibizonanira indongozi buca tubashikiriza bazobituzanira, nibanka naho kubidushikiriza ndatanze uburenganzira muze muce mubinzanira mwebwe nyene bene gihugu. Abahora bidoga ko ivy'abene gihugu vyabaye umugabane w'indongozi z'igihugu nibahumure. Kuva ubu tuzokwisunga ikicivugo iterambere rikomoka ku bene gihugu rikongera rikabagarukako. Muvyumve neza, si iterambere rikomoka ku bene gihugu rikaguma hejuru, rica ryongera rikagaruka iyo ryavuye, maze amahasa akavyinirwa aho yavukiye. Tugira dushinge leta mvyeyi yegereye kandi yumviriza bene gihugu, ikanabahamagarira gufata iya mbere mu kudoma urutoki ku barya ibiturire n'abasesagura itunga rusange. Aho ari we wese, yaba uwigenga canke abahurikiye mu mashirahamwe aharanira iterambere ry'abene gihugu, ahamagariwe kubigiramwo uruhara, na kare ngo intware yicwa n'umurerezi. Nta kwidoga gusa ngo bariye ibiturire ariko ntubashengeze. Tumenye ko kurya ibiturire, ugusesagura no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu ari umuziruzigwa. Ubumwe n'urunani mu bikorwa vy'iterambere ry'igihugu niyo nkoni tuzokwishimikiza n'impamba yacu muri urwo rugendo. Zina murundi wese asabwe gutanga intererano yiwe. Nagira amenyeshe ko abo twahiganwa hariho ivyiyumviro vyabo vyiza nafashe nka nkama. Ejo nkazobahamagara ngo bampanure ingene tuzobishira mu ngiro. Barangamburukira kuko nabo barakeneye ko Burundi buja mu bihugu bikize. Ntimukekeranye turi kumwe twese birashoboka. Icari caratwishe twese murakizi, zari injyane z'amacakubiri none twarayasohotsemwo. Burundi hoye! Abarundi hoye!